hariho uwanyandikiye ubutumwa muri WhatsApp ngo jenze ntavyo nojamwo reka rero uwo wankavyigire kuko nivyo abarundi amatora niko kwikukira nyakuri nayiwacu ni twebwe tuyemeza kandi ivyo twemeye nta numwe ashobora kubibeshuza. K47 REPORT, bringing news so fast, updates, talking entertainment that lasts, educate, inform, we keep it real. K47 REPORT, K47 REPORT. Hariho uwanyandikiye ubutumwa muri WhatsApp avuga ngo jewe ntacyo maze ncaramubwira nturatomboye noneho ngira ntupfe ko ndi kuko amatora bucaba ingo witoze wewe ukimaze ntingo witoze wewe ukimaze ngo jenze ntavyo nojamwo reka rero uwo wankavyigire igiriye amatora iwacu dutegerezwa oni yemere none oni iyase twebwe abarundi tuyemera ingorane nizi ingorane ziri hehe ntituraberera amahanga twe turaba abarundi hariho ibihugu bitigera bija mu matora ko mbona muri oni duhurirayo kandi batigera baja mu matora hariho ibihugu badaharura ibiringo ko nama mbona duhurira muri oni mugabo ukazubona urumva ngo tutagize uku ngo abazungu ntibazovyemera ahubwo mvuga uti abarundi ntibazovyemera kuko nivyo abarundi amatora niko kwikukira nyakuri nayiwacu ni twebwe tuyemeza kandi ivyo twemeye nta numwe ashobora kubibeshuza n'ingene igihugu gitwagwa kandi abarundi nze ndabakebura je mporambaza nti mbega umunyamahanga arafise uburenganzira bwo gusuzuma amategeko y'Uburundi ko igihugu cyose citorera amategeko ajanye n'ingene kibayeho ukaza uva umunyamahanga gwibwirizwa shingiro ryanyu ariraba kwiki ko ari giwacu naraba igiwabo hari abantu murazabona ngo ngiye kwitwara ngo mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ngaca ndabaza ntimbe baje bacamanza barashobora kuza kugira interpretation ya code penale y'Uburundi canke code civile nta burenganzira bifitiye tureke kuraba amahanga ni turabe twebwe nyene abarundi amatora nico kimenyetso cerekana ko twebwe ari ivy'abarundi ntitusubire rero kuza turakora urumva ngo bambonye bakubonye nivyi wawe vuga utabene gihugu bambonye ibyo nyene vy'amategeko nibindi bikunda gutera intambamyi amategeko murazi yuko nta rukino rutagira amategeko naho bitaba vyanditse amategeko ariho bavuze ko amatora atangura 12 mu gitondo ni 12 no mu gitondo bavuze ko arangira ku mugoroba 12 arangira 12 we wacere ukazi nyuma 12 ntubaza warenza amategeko muhora mubona no mu rukino rw'umupira w'amaguru horoje hari abaja ku ruhande baca bahanwa tumenye gukurikiza amategeko mu bijanye n'amatora kuko ata discipline ihari ntibikunda mpora nkunda abantu bizindukira bagatora bagaca bigira gukora mu nyuma akabaza ngo mbe ntibirahera ngo garuke kuraba ingene baharura barizindukira burya tuzindutse neza sinavuze ko amatora abera ku mutumba none ku mutumba ni ibirometero bingahe twoshobora kuba saa sita twese twahejeje gutora umutumba bakaba bafise icegeranyo bagaca barungika kw'izone zone agateranya agaca arungika ivya zone izone nazo zishitse mw'ikomini ikomini igateranya igaca irungika mu ntara bagateranya intara uko ari 5 mukaza mubona twabihejeje vyose nta kintu kigoye kirimo reka rero tureke kwishiramwo intsinga tureke kwiboha mu mitima ngo amatora aranje tubikore n'umutima wugurutse urimwo urukundo kuko twe twikenereye yuko igihugu cacu kibandanya urugendo rurora kwiterambere abanyamigambi baravyibuka na muri societe civile baravyibuka twavuze tuti uzobona ikosa ribaye arivugaho nyene kubera iki barindirira kuraba ivyavuye mu matora kugira bavuge amakosa yabaye uribonye rivuge utazorivugira ngaho yaribonye ntazahengere bahejeje kuvuga
ivyavuye mu matora ngo avuge ngo haharabaye ikosa, kiretse avuga ati mwanteranirije nabi. Iyo bavuze ibyavuye mu matora mu bisanzwe wewe urateranya ukavuga uti je mwanteranirije nabi muri iyi komine na Rosaya, muri iyi Ndonkaya nteranije je mbonaya, bagaca gusubiramwo bagasubira guteranya. Muga kuvuga ngo hariho watoreye uwundi kandi warabibonye ntuce ubivuga, ubu uri umugizi wa nabi na wewe, ubu uri ntovyi. Mu matora mu 2025 hariho abantu bavuze ngo amakosa yabaye ku tuzu tw'amatora, ndababajije ntimbwira hariho kugira ngo bitohoze, ntibigeze bambwira gushika n'uno munsi. Hariho ndaho bambwiye ngo amatora ngo yatanguye ngo saa 10, hariho umugwi umwe wabivuze ngo ahantu ngo amatora yatanguye saa 10 ngo 12 ngo amasanduku yari yuzuye ngo kuburyo abatora bataronka aho bashira amakarata y'amatora. Ndababaza ntimbwira hariho kugira ngo je ugira itohoza, gushika kuri iyi saha ntibarigira bahambwira. Vyerekana ko baba ari abantu bashaka gusambura igihugu, bashaka gutera uruhagarara mu gihugu ku binyoma. Ivyo navyo nyene tuvyigige, abantu bazohanwa, abantu bashaka gutera uruhagarara mu gihugu kubera kubesha.